Imvukira zo ku mutumba Matongo zigishika kuri uyo mutumba zakiriwe n'imvyino z'ugwaruka ruvuka kuri uyo mutumba. Bamaze gufata ivyicaro musitanteri wa komine Matongo Alice Nsabiyumva yaciye nawe abaha ikaze mu komine arongoye. Nanje mfasha akakanya kugira ngo ndabaha ikaze na karibu kuno mutumba ndetse mu komine yacu nziza ya Matongo. Kaze muri sanze iwanyu mu banyu mu bavukanyi no mu bavyeyi. Rero mwabibonye igikorwa cyabazanye ko ari umutima w'ubugira neza. Jewe nka musitanteri kwa rukugira ndabaha ikaze nongere ndabakengurukire kwizingabire zitandukanye mwaduhaye kuko twabonye ko ari umutima w'urukundo wibuka biwabo. Hamwe bavuga abandi ngo kize ngo akiri wabo, mweho mwavuze ati uwukize akiza iwabo. Rero Imana mushobora byose yabashize mwico ciyumviro iragahezagirwa. Namwe mwagize ico ciyumviro cyo gufasha abiwanyu. Imana ibandanye ibuhirira ibasubirize mu nkoko ibihetangabo birenga 100 kugira ngo no mu mwaka uza muzobandanye muza kugira iciza nk'iki, ndetse no mu mpeshi ko mubahaye mu gatasi no mu mpeshi abamwibutse guhereza akabuto bazoba bagakeneye. Gabriel Rufyiri yaserukiye imvukira z'umutumba wa Matongo zabiziba mu mahanga canke mu Burundi, nawe yafashe ijambo ryo gushikiriza ikibagenza. Yavuze ko bagenzwa n'umutima w'ubumwe no gufashanya. Aha yaciye agira akamenyesha ibigize imfashanyo bazaniye imiryango y'abantu aho nikora, ariko kandi bakaba bazaniye n'ifumbire abarimyi barishe, babaha n'imbuto irobanuye y'ibigori mu mugambi wo kurimira hamwe. Ibi bikorwa byakozwe hano mwabibonye mwese. Ubwa mbere nkuko nabivuze no gushimira abantu bose bagize ico bakora. Nagira ndababwire guhera ku mwene gihugu muto wa hano ukaja kwa baje bava Bujumbura ukaja kubajejwe intwaro, nta muntu numwe mwibi bintu atageze ikintu yakoze, nta numwe, kuko nibikorwa byakozwe dufise intumbero zibiri gusa. Intumbero ya mbere ni intumbero yo guteza imbere no gushigikira aho tuvuka. Iyo niyo ntumbero ya mbere, guteza imbere gushigikira aho tuvuka. Ico rero ni ikintu cakozwe, mwabonye yuko ivyatazwe ne bingana. Intumbero ya kabiri ni kijanye n'ubumwe, gusangira, kuko mu Kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo bitana ibisuma. Mugabo nimwahurira ku kivi mugahurira ku bikorwa, ndazi neza yuko ata muntu numwe atazoshikirwa. Reka rero mu ncamake mvuge ibi bintu twazanye. Ubwa mbere twazanye amakaye aciye hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Muraza amakaye ngena zinje mwa kino gihe twasanze ibiciro byigwije hafi na 2 kuko yahora gugwa. Mugabo twafashe ingingo yuko atamwana numwe ava kuri umutumba wa Matongo yanditswe bitwa muri bantu nikora azogurikaye bose baranose zikwiye. Umwaka wese twarabikoze naho ne baharose zikwiye. N'ubu rero turabikordona nabajya mwabonye baje mbere twaragize n'abatavyo ngene bigenda. Baje babaheze nezine directeur twavuganye batubwiye yuko umunyeshuri ari w'ikaye 12 8 nizo cyatubongera bose bakwigwe ntage n'umasigaye. Ico ni cambere. Kigira kabiri twazanye ifumbire.
ifumbire yitwa imbura, yitwa ire na doromi ziri mu nzira na zone zizoza. Iyi rero twazanye iciye imiliyoni 3,700,000. Mugabo rero ngaho muvyumve neza, leta yatanze haba ku ifumbire haba ku mbuto, leta itanga igice hanyuma abandi bagatanga ikindi gice. Ni ukuvuga ikiro c'ibigori n'ibihumbi 1,400 ku giciro ca leta, mugabo leta batanze ikindi ayarengayo. Ivyo muvyumve ko na leta yagize uruhara kandi ibintu by'uburimyi ibishira imbere. Iyi fumbire rero navuze ko ari miliyoni 3,700,000, ni imifuko 120. Umufuko umwe ugurwa 31. Ibindi vyazanywe ni bigori. Ibigori ni toni n'igice. Itoni n'igice harimwo n'ivyabantu aho nikora bishika ibiro 300. Ibindi vyose ababene gihugu ba hano kwino mitumba twaragiye hamwe nababwiye turagira amanama turumvikana ingene bizogenda. Nibaza ko icegera ca buramatari arabizi kuko baraba intara yose. Nibaza ko uyu mutumba ubaye wa mbere mu bantu baronse ibi bintu, ibifumbire iba n'imbuto. Hari abandi barabironka hano. Urumva rero iryo niteka umutumba wa Matongo na Mpemba na Butuhurana batewe kuno munsi kwino gerekereza. Kuko tuciyumvira uno mugambi twaragiye kuraba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, hanyuma tumuravye turamubwira umugambi dufise gukorera ngaha n'aba bantu bose. Tumubwira yuko twipfuza kugira ngo ndabivugireho n'aba bakuru bari hano bagende bavyumvise, aba bantu bose baronka zino mbuto nta muntu numwe azotera uko ashatse agatera ukwiwe. Nibo bazogira encadrement bafashijwe na agronome wa commune, nibo bazogira encadrement kuva kukurima, gutera, kubagara hamwe no kwimbura. Ushora cha tubivugana kugira ngo umwimbu niwo bamwinshi nuzohave wononekara, tubafashe kurondera isoko. Ivyo nivyo twumvikanye tukibivuga hano wamenga ni indoto benshi ntibabona ko bizoshoboka. Mugabo ndagira ndababaze muri komine ya Matongo ku misozi nkiyi nagira mbaze Mustanteri, hari uwundi mutumba wari bwabigire? Mustanteri avuze ngo yaye ngo nta wundi mutumba numwe wari bwagire ibi byo gukorera hamwe mu kibiri, abantu bagaterera rimwe, bagarira rimwe, bakazimburira rimwe, bakazoshorera rimwe. N'ubwa mbere nico gituma navuze nti intumbere ya bino bikorwa, ubwa mbere n'iterambere, ubwa kabiri n'ubumwe. Kumukoreye hamwe nta numwe azoraba bimwe bakunda kuraba bitagira umutwe n'amaguru, muzoraba ibikorwa. Nico gituma kizira kikaziririzwa gupolitiza ibintu by'iterambere. Ivyo rero ico gituma tutifuza na mwanya muta bakira politike nibekerekane ni vyiza, muga tugiye mu iterambere twese tuve ko turi umuntu umwe, kuko ivyo nivyo bizotuma twese twubaka igihugu gisa neza giteye imbere, twese turi hamwe. Ico nitwifuza yuko mu mwaka uza itariki nk'iyi ukwezi nk'uku tuzokumva ngo hariho ntaho nikora hari. Twifuza gusubira gufasha ntaho nikora, twifuza ko bizova iwabo nyene, nivyo twifuza. Narimvuze navuze ifumbire nongera mvuga n'ibigori. Ibigori navuze ko ari toni n'igice byaguzwe miliyoni 11 hafi 12 zaba ba 12 miliyoni 12. Mugabo rero ikintu gitangaje mwizo miliyoni 12 zirenga imiliyoni 9 zatanzwe n'aba bantu twagiye hamwe. Aba twafatuza gufasha naho nikora. Mugabo abantu babene gihugu bafashwe n'abaje batatu nababwiye n'abakuru b'imitumba nibo twagiye hamwe. Utari uyarifishitse turavugana ingene bigenda. Baciye babikora gute rero? Buri agashoka mwese mwumva icari ico. Buri gashoka gafise abantu 5 bagaserukira, nibo bazoza barafashanya nabo bandi muri encadrement na n'abagoronome. Murumva neza yuko bitunganije kuva ku gashoka. Abo bantu rero bagiye hamwe rero muze mwitera iteka. Aba bakuru babonye bino bintu
ejo muzoze nibaza kubagenda ko nababwiye ko umushikiranganje yatubwiye yuko aza kubagendera umushikiranganje kugira arabe ivyo bintu by'akamaro mwakoze kuno mutumba. Ikindi cyakozwe ni intebe zakozwe kubera icyumviro cyavuye twaragize inama i Bujumbura muri Susadinire, hanyuma tugize inama tuko turavugana ibintu bikenewe kuno mutumba w'Amatongo, hanyuma acara tubwira yuko hari ishuri ritagira intebe kandi bifuza ko uyu mwaka botangura ishuri. Turavuga tuti ntibikunda yuko ivyo bintu bitoshoboka kandi tuhari abo twari muri sare cyo turigira inama umwe wese ko turagira iyo nama bace bavuga ntibishoboka, bace bava ngaho bafashe iyo ngingo. Ivyo rero ni cemeza cerekana neza yuko urumva iyo izo ntebe zitaboneka byari bigoye, ishuri ryaca bigora, mugabo n'ibindi biri nyuma. Hanyuma ikindi cakozwe iyi ngoro mu mwaka wa 2022 2022 twari hano, jewe nari maze nk'imyaka 7 ndi buraya, ndashika ngaca turaza umushige wa mbere ndavyibuka, mukuru w'umutumba nibaza ko abizi, twimvye umushinge hajya turavugana ko imvukira zizorondera isima zikarondera n'amabati zikarondera n'utundi, mugabo abene gihugu ba hano kuko hari kibazo kihari twabonye hano, urumva bashaka abantu amafaranga atarava mu bene gukatayo bafise. Je narababwiye nti n'abandi bose ababene gihugu n'amafaranga bafise ntimusubire kubasaba amafaranga batayagira. Hanyuma tubabwira tuti jewe dusubiye kumva ko hari amafaranga basabye kwiyi ngoro, twebwe tuja tubihagarika. Hanyuma mugabo abane gihugu ba hano batanga amaboko, batange n'inguvu abazifise, natwe tubirondera. Amabati nitwe twayaguze, isima nitwe twayiguze, n'ibindi bishoboka turabivugana kuko abamubona bimvukira baje hano. Nico nibagiye kuvuga, harabari muri Amerika, harabari muri Canada, harabari i Buraya, abo bose twaravuganye. Hariho bamwe bashobogira ico bakora, mugabo n'abandi turazi ko bari nyuma kuko biri nyuma n'ivyo vyinshi. Abo bose barashoboye guterera mwa bino bikorwa twakoze vya hano, biba ibi vy'intebe, biba ibi vy'ingoro n'ibindi byose byaragize akamaro, birafasha. Ni ikintu cyagize akamaro. N'ubu rero turiteguye guheraheza kuko n'ubu twaje tuzanye imifuko ishika imifuko 7. Isima yaraduze igeze kure, mugabo twaciye kwira turabe ko byoheraheza kandi twarumvikanye ko ivyo oya ikibiheza isima yose yaje ikiheraheza byose. Twarabivuganye n'umufundi turumvikana neza ko isima iguzwe itsibiheraherezako. Ingoro amafaranga yatwaye 8,750,000 niyo mafaranga amaze gutangwa kuri yo. Ivyo rero murumva ko navyone abantu bigoye bagakora ibidasanzwe. Hanyuma bijye bikoresho navyo byahawe maser ni bikoresho biciye 2,2 n'igice byo kwa muganga, kuko mwese murahivuriza. Nibaza yuko bizogira akamaro mwese, abantu bafise ibibazo by'umutima, abantu bafise ibibazo bya hasima, abantu bafise bazobapima bitagoranye kuko byose birakomeye kandi nibishasha. Gabriel Rufyiri yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza imigambi imvukira za Matongo zifitiye uwo mutumba. Nagomba ndabamenyeshe yuko twagize imigambi, twigiriye imigambi, sinogera ntabivuze, twarigiriye imigambi yuko imunama twagize abo bose twari kumwe, navuze ko arabasimwe twarigiye imigambi yuko tugomba dukore. Murabizi neza umugambi wa leta wo kuvyara ku rugero. Uburundi busigaye bufise ikibazo kidasanzwe c'abantu. Umuvyeyi umwe avyara abana barenga 5 mu buzima bwiwe bwose. Mugabo leta mu migambi yayo ivuga iti n'imiburiburi bazoba 3 kugira zoshobore gushikira yambona kazoza. Igihugu carihaye intumbero n'umugambi yuko Uburundi mu 2040 coba ari igihugu atamuntu umwe bagisaba mu Burundi. Ivyo rero no kubishigikira kandi abatwari bakabasigurira kuko ni ibintu bikomeye. Ivyo sino bijamwo cyane, n'umugambi muremure, mugabo burya n'ibintu byose ko turakora biri mwiyo ntumbero nyene. Rero
twebwe nicyo twaciye twiha ngaho iwacu nuko twumvikanye yuko tuzoca abantu bazoca batangura kubaka. Twavuganye tuti tubivuganye n'abatwara hano, ibyo twumvikanye nuko ubu uya tugiye nkuko twabigize ku bintu by'imbuto, dushaka ko amazu yubakwa kwajya amabarabara. Tuzumvikana tuvuga ngene bizogenda, mugabo amazu dushaka ko haba ibigwati kugira ngo matongo by'ukuri biyambere, kandi bizoshoboka, sivyo none bizoshoboka. Aho rero ibyo ntibyashoboka, hari ibintu bitatu bizoca bikurikira. Dufise umugambi yuko tuzoca tugira ishure ry'ubuhinga, harabavuga paramedicale, harabavuga n'ubundi buhinga nyene, bagoca bagira iryo shure rishe ribanga ku Mutumba. Twese tuza ku birometero 21 tuciga ngaha. Dushaka ko abana bose n'ubuntu by'ubuhinga biba hano. Ikindi kizoca kiba ni ikintu kijanye ni sare y'amanama. Ibyo twarabivuganye ko hazoca hakogwa ikintu cya sare y'inama, ku buryo ata muntu azosubira kuza dukeneye inama tujibanga kuja kugira inama ibanga. Mumva ibyo ari byo sibyo? Ibyo rero navyo twaravyumvikanye. Ikindi twavuganye kandi na Mustanteri yatwemereye nuko muri plaza abo twaranabivuga turamaze kubivugana gatari gake, nuko amatara n'amazi ngazo cakurikira. Ibyo twarabivuganye na Mustanteri biri no muri plaza abo. Mugabo mwumviriza neza kugira ngo amatara n'amazi aza ahantu cyane cyane amazi. Twavuze tuzohera ku mazi, mugabo kugira ngo amataraze nuko izo nzu n'ivyo bintu bikenewe byose biba byakozwe. Iyo ni condition sine qua non. Kuko bayaba ibigwati. Ivyo rero twebwe twarumvikanye turemera kuko ivyo bizokogwa. Nibaza ko ico kintu cumvikana. Rero nivyo kurimira hamwe urumva byo byatanguye n'ibindi bizoguma bitangura. Rero ico tubasabye no kuja hamwe kugira ngo mugume mushize umutima munda muri hamwe uriko murakora ibikorwa. Icanyuma mwese murazi yuko hariho ingwara yateye, murabizi neza mwese ngo yitwa ingwara y'inkende. Iyo ngwara rero isaba ko abantu bataza barakora mu ntoki mu minwe, mugabo mwebwe mbona ivyo bintu mega ntavyo mwerekwa kwera. Birasaba ko abantu beregerana ngo bagume bagira baca banduzanya. Ikindi kintu kitangaje, intara ya Kayanza ngo niyo izu bwa kabiri havuye Bujumbura. Mwe mva atari ibara. Gerageza rero muze murahana intambwe, muze kuza muragwana mu nda muramukanya. Umuntu ayigwaye amara ukwezi kose atakintu na kimwe ashobora kugira, hariho n'abapfa. Turabasavye rero mwumvire kuko leta yarafashe ingingo, nanje sinogera ntabivuze kuko nabangiza amakosa. Mwumvire leta ifashe ingingo, bamugerageza muyikurikize kuko ibiri kwivugira bose. Rero nyakubahwa cegera ca Buramatari, nagira nanje mbanze ndabashimire namwe mu guheraheza kuko nukuri nabibabesha aba bantu babimenyeje, bamenyeje ko dufise runo rubanza. Nagira ndabasabe, murabona ibi bintu biri ngaha, hariho abantu b'umwina, hariho abantu b'umunoho, hariho abantu b'indandende, hariho abantu bampema zuzuye. Uravyumva? Abo bantu ntibaze kugora aba bantu tuza gusigira bino bintu, bashe banihira rimwe. Urumva? Abantu babihabwa barazwi, ntihagire rero umuntu aza kugorana. Hariho ikindi nashone nibagiye kuvuga, ibi bintu bazobabwira mot d'ordre, muzoterera rimwe, mubagarire rimwe, musoromere rimwe, mwimburire rimwe, hanyuma mushorere rimwe. Tuzobafasha kunambwa imwe yose. Nico gituma dusavye ko mwokumvira abagoronome n'abajejwe intwaro. Uzoramuka agize ivyo yiyumvira azohanwa muvyumve, kuko uyu n'umugambi mwiza mugomba kubera akarorero abandi bose. Murabona ko imvura iri ku gicu igombigwe, bazoca bababwira ingene mu bigenza. Nta muntu aza gutera imbuto hirya y'uburere bwashinzwe, nta numwe. Bose bazotera hamwe, nta muntu aza gutera imbuto iwe. Uwo bayiha wese azoba ari ku rutonde, nuko n'abandi baha nibaza ko babanditse barazwe. Ababijejwe baca babijamwo byose kugira ngo bigende neza, kugira ngo ejo nibaza kubagendera Buramatari, abo bakorana ubushikiranganji purukwapa n'umukuru w'igihugu. Erega na wene urazi ko ari wakurite bari nari hagarariye. Nibaza kubagendera
babone ko Matongo ari oye, ari Matongo ari oye. None iteka ni ugiha wigize igikutso baragugukisha, wigize umugabo uramuba, wigize imbunuza urabimbunuza, niko bimeze. Abaronkejwe iyo mfashanyo nabo bashimye. Mfashe ijambo ngo nshime kuri kino gikorwa ciza kandi c'iteka gihejeje kurangurirwa kuri uno mutumba. Ubwa mbere nobanza gushimira Imana yoyo yama yosha ivyiza abantu, ko turazi ko ineza yose iva ku Mana. Niyo yoheje bano bantu b'imvukira bo kuri uno mutumba wa Matongo kugira ngo bashobore kuja hamwe bakore igikorwa ciza c'iteka nk'iki. Hanyuma ngaca nshimira kandi n'aba b'imvukira nyene ko bagamburukiye iyo nyosha nziza y'Imana ya Mutima Mweranda yabatumye gukora ico gikorwa ciza bakagishikako. Cane cane ngashima uwo mutima w'ubumwe wo kuja hamwe, kuko bugiye abantu bari hamwe ibintu birakunda. Mugiye abantu batari hamwe batandukanye, umwe wese yijya kimara nta kintu ciza ashobora gushikako. Rero nashaka nkenguruke cane kubino bikorwa vyiza bakoze, cane cane no ngabire baje bazaniye abene gihugu bo kuri no mutumba. Bagerageje kwiyumvira, nanezerewe n'ukuntu bimvire cane ibi bisata bitatu bakabifatanya: indero, uburimyi n'amagara meza. Novuga igisata c'amagara y'abantu bavyumviriye vyose, kuko ivyo n'ibintu bifasha cane mu iterambere. Turazi ko umuntu yize araca ubwenge agakora ibintu bihambaye, n'aba babishoboye kuko bize baca bagira ivyumviro mu mutwe hakuguruka, hanyuma bagafasha mu iterambere ry'igihugu. Biyumvire cane ku burimyi, nabonye ko batanze mu bijanye n'indero amakaye kuri bantu nikora, baratanga kandi n'intebe zizokunganira abanyeshure kugira ngo bashobore kwiga neza baronke bwa bumenyi. Baraheza rero baratanga ifumbire n'imbuto y'ibigori. Turazi yuko ubu twimirije imvura yimije kugwa, abantu bashobore gutangura gutera akabuto. Ndashimye cyane ko biyumvire ku bantu bato bantu nikora ataho bakura kugira ngo nabo bige, mugabo kandi bashobore no gutera akabuto bagire aho bashikanye. Ndashimye kandi nuko biyumvira igisata c'amagara y'abantu. Turazi yuko atamagara meza n'iterambere ntirikunda. Jewe rero ndakengurutse ku ruhande rw'iwanje waje aserukira ivuriro. Ndashimye cyane ku bikoresho baduhaye kuko twari tubikeneye cyane cyane irya ntebe baduhaye mwayibonye. Twebwe ahantu dusanzwe turi abakunda kuza kwivuza imitumba yose bamye bavuga bahora baza. Nanezerewe mbere nuko hashika nkabona nahumva kwizina. Hari igihe haza abagwaye cyane baremvye, twe natwe ntantu hari ingazi nini usanga ari umugwayi aremvye cyane bidakunda ko ashobora gushika aho nk'amatwarete ari, kuko amashambura 3 yonyene niyo arimo toilette. Aho naho abagwayi bose ntibashobora kuhakwira. Kuja kuraba deplace tubajana iyo baja ugasanga ntivyoroshe. Mwabonye ko baduhaye irya ntebe ishobora kumujana, mugabo kandi ashobora no kwifashisha iyo akeneye kuja ku mwanda mukuru canke uwundi. Ni ikintu ciza cane rero turagishimye. Hakenguruka nabirya bikoresho cane vyo gufasha abantu bagwaye asma. Muri kano karere barahari cane, turakunda kubaronka. Turaronka n'abana bagwaye bafite ibibazo vyo guhema nabi. Hari igihe turondera ambulance, murazi kuko dufise ikibazo c'igitoro, ugasanga bati nta gitoro kihari canke yagiye ahandi. Batusanga mu kurindira kwishiki iyo ambulance, hari igihe tutoronse ingene dufasha umugwayi. Rero ubunye bizotunganira cane gose kubunganira, mbere usange hari habo bitarinze gukenerwa ko turinda kurungika ko ivyo bikoresho baduhaye n'akantu ko gufata abana. Mwakabonye kajya akantu gatoya bakita satirometre. Abana bato bafite ibibazo vyo guhema nabi turashobora kubona ingene n'umutima wabo uri kuratera n'ibindi.
nako nyene katunganiye cyane n'ibindi byose rero baduhaye mwabibonye imiti n'ibindi turakengurutse cyane rwose ku izina ry'iwanje no ku izina ry'abandi bose barose ibintu bitandukanye turashimye rwose turabashimiye mbere ngira nti abo twabirose mwumvise babitubwiye tubikoreshe neza ku neza yacu no ku neza y'igihugu cose mbere nkagira nti iki gikorwa ciza ntigiherere ngaha kuri uyu mutumba gusa nikibe no ku yindi mitumba musitanteri yavuze neza ati wa mwibutse uva ngo ukiza akiri wabo aba bawuhinduye n'abandi babirabire ko akarorero hamwe n'abandi bose babigize ku mbere mu gihugu cose iterambere ryogenda neza abo bantu abakora bakavaho abantu twese tukaba abantu duteye imbere turashimye cyane rwose Imana ibandanye hezagira aho mwakuye mbere ibandanye ibosha n'ibindi byiza bishobora kugirira neza abantu twongeye kubashimira kuba mwadufashije kuduhereza amakaye ukongera mukaduhereza n'imyimbu tuzotera ibigori twongeye gushima kandi twongeye no gukenguruka muragahora muraza muri ino ntara yacu ya komine Matongo ndakengurutse kandi ndanezerewe kuba mwadufashirije ibibondo mukaduha amakaye kandi amakaye cyari ikintu cya mbere tubona cyari kizimbye yego kandi ikibazo cy'ibigori cyari kizimbye rwose mubandanye muduhezagira kandi imana ibandanye ibacira inzira muragahore muraza murakoze. Umuyobozi mwishikira wa buramatari w'intara ya Kayanza Vianney Ndikumana nawe yashimiye imvukira z'umutumba wa Matongo kuri uyo mutima wo gufashanya aca asaba abanyamatongo kugira umutahe imfashanyo bahawe kugira ngo mu mwaka uza imvukira zikora iyo yindi migambi. Fasha kano kanya mu izina rya buramatari w'intara no mu izina ryanje nyene ubwa mbere banza nkengurukira Imana mushobora byose yashoboye kudushikana no munsi ariko kandi igakorera muri izi mvukira bagashobora kudukoraniriza kuri uwo mutumba tukivyumva ndetse bakampa ubutumwa bwo gushika ngaha naje ndavyiyumvira ndavuga nti byukuri iki gikorwa cy'umutumba kizoba kimeze gute igikorwa jewe ndemo cy'umutumba kizoba kimeze gute ariko byukuri nshitse ngaha nabonye yuko ari ibintu vyiza cyane ari ibintu byo gushigikira namye nganira nabo turi kumwe ngaha ikikorwa nk'iki cyaho abantu bo ku mutumba baja hamwe bagashika kwisemo nk'iri twari tubimenyereye abantu binanase bigarukira ku mazone hariho n'amazone ibintu nk'ibi bidashoboka kandi ari nk'abantu ari mwimvukira hariho n'amakomine usanga bigorana kugira bashobore gukora igikorwa nk'iki ariko raba ku mutumba wa Matongo ibisata byose biritaweho none nagira nsabe bene gihugu jewe rumva nije nari gukoma amashi ndabaha amashi none jewe yiwanje jenyene nashoboka mutamfashije nagira ndabasabe rero tubakomera amashi menshi cyane bahora babivuga mwahora muvyumva mwarumvise icivugo c'umukuru w'igihugu ahavuga ati turi kumwe twese bigira gute birashoboka nawe nimubibonye none abantu bari kumwe ntaco badashobora gushikako ibi rero biduha icizere yuko na yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 yuko ishoboka mu gihe ku mitumba yose tuvyifatamo nk'uko ku mutumba wa Matongo bariko barabikora nta nkeka birashoboka twari tumenyereye yuko igikorwa cose ico dushaka ko gikorwa twahara duce dutera kamo leta mu gihe tuzi yuko leta yonkwa na benshi ariko murabona yuko uno munsi hari abamaze kwiyumvira yuko bashobora kugira ico bakoze bagafata mu mugongo imigambi ya leta kandi bigashoboka uno munsi umwubahwa arongoye ivuriro ryo ngaha Ibanga yabivuze ati bisata byose ntavyitwararitse kandi nibisata nkora mutima ku gihugu
ku ntara muhejeje kuronswa umwavu mu gisata c'uburimyi, muhejeje kuronswa n'imbuto, kuko nivyo bikunze kugora abarimyi, umwavu n'imbuto. None ngaha bantaho nikora abatashobora kuvyironkera imvukira zirahejeje kubibaronsa. Abana bantaho nikora batashobora kuja mw'ishure kubera ubukene barahejeje kuroswa amakaye. Vyumvikana yuko uno mwaka nta mwana azovuga ngo vyanse kuja kwashika kw'ishure. Mu gisata c'amagara y'abantu ivuriro ribegereye kandi ribafasha rihejeje kuronswa ibikoresho bitari bike kandi bigezweho bidashobora no kuboneka mu yandi mavuriro. No mu gisata c'intwari bereye murana kwimvukira ziriko ziritanga uko zishoboye mu kuronsa ibiro vy'umutumba, ingoro y'umutumba, umutumba wa Matongo, kugira ngo umukuru w'umutumba hamwe yahora yererano dukaye atunyagiza agira gute aronka hakorera kandi heza ashobora kubika n'ivyo ariko arakoresha. None bantu mwe twongere tugire gute tubandanye riko amashimisha cyane. Nagira ndabaha impanuro abene gihugu. Baca umugani mu Kirundi ngo nta uheka utagira gute, nta uheka utagira gute. Ibi murabironse mubifate nk'umutahe. Umuntu aguhaye imbuto akaguha umwavu ni mubifate nk'umutahe babahaye, kugira ngo mu mwaka uza izi mvukira zanyu zije mu bindi zitabandanya ziriko zirakorera mu mbuto no mu mwavu. Mugiye kwimbura, mugiye kurima, mugiye kwimbura. Bababwiye yuko mugiye kurimira hamwe, muterere rimwe, mubagarire rimwe, mwimburire rimwe. Nico gituma tubasaba yuko izi mpanuro, kandi umukuru w'umutumba yabivuze neza ati umutumba wa Matongo wavyaye neza, kuko wavyaye abibuka, wavyaye abantu bashima bagaruka bakaraba abo basize ku gatumba bakagaruka kw'isoko. None rero ntimuze mubaruhishe ko bariko barabaha umutahe wo gukora. Murime, mukurikirana imirima, kandi dusabe n'abajeje intwaro n'abajejwe uburimyi n'ubworozi baze babafashe kugira ngo mushobore kuronka umwimbu ukwiye, maze na bamwe bantaho nikora bashobore kuva muri bantaho nikora baduge ku yindi ntambwe. Hanyuma bace baja muri vya bisata bamwe batubwira vy'umuyaga nkuba, vy'amazi, no kubaka amashure meza, ndetse n'amashure ashobora kubafasha kuzoshobora gutera imbere nk'aya mashure y'ubuhinga. Munabagamburukire mu mpanuro bazobaha. Nukuri mu byo twumvise ngaha bakora barangura ni bimwe twohoze tuza umustantera aza gukora ngaha, umunyumba kumwe, umukuru w'umutumba, buramatari. None turumva ko dufise nukuri abadushigikiye. Banyakubahwa mvukira, uyu mutima mukomeze, muganira na benshi. Aha hariho imitumba myinshi wanshaka bashobora kuvuga ngo nuko kumbure waronse atera imbere. Hariho imitumba yaronse abateye imbere mugaye ibintu bitameze nk'uko. Bananiwe no kubaka ingoro y'umutumba nk'iryo, kandi hariho abo mutumba washoboye kurera ukabaramura bagatera imbere bakiteza imbere. None rero akamonotera abanyakayanza cyane cyane nuko bofatira karorero kuri uno mutumba wa Matongo. Nkaje wenda vyiboneye nzogenda ndabivuga ko nabibonye. Hariho nakumbure nabaza kubibona barabiye muri zino ibi vyuma biri ngahe imbere yacu. Nukuri ndabateye akamo bafatire kuri akarorero ku mutumba wa Matongo, kuko turabona yuko bashize hamwe kandi biyumvira neza rusangi y'abanyamatongo muri rusangi. Abanyamatongo rero namwe mubayoboke, mubumvire, mugamburuka impanuro babaha, kuko turabonye neza yuko impanuro zose ivyo bazobafasha vyose nibizofasha umutumba gutera imbere, kandi umutumba wa Matongo uteye imbere
intara izoba iteye imbere, ikomine izoba iteye imbere, igihugu kizoba giteye imbere. Twebwe rero iki gikorwa muhejeje gukora ngaha ni igikorwa c'iteka ku ntara. Ibi n'ukuri ntimuvuge buri mwe mwiteye iteka gusa, murateye iteka intara, murateye iteka intara yabibarutse. N'ukuri sinoronka ukuntu nabivuga, kandi navuze yuko nkaza kuronka ingene aho mpera naho mpereza, kubera ko ivyo mbonye ngaha ni ibintu nshima, ni ibintu vy'ukuri ata muntu n'umwe yobigaya, ni ibintu vyo gukenguruka. Imfashanyo yatanzwe n'imvukira ikaba iciye amafaranga y'amarundi arenga gato 2 miliyoni 20.